iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu mukunda muri benshi cyane. Uyu numwe yatugiye kubagezako amakuru ku buryo butomoye. Ni dossier ikomeye cyane iri ku mutwe wa Bunyoni, kandi nanone ni dossier ahuriyemwo na Colonel Desire Uwamahoro. Benshi mwarumvise amakuru y'ikiroberi ca Bunyoni, tugiye kubigaruka ko muri ano makuru turaza kugaruka ku vy'inkoho Bunyoni yaguze inkoho zishika ku bihumbi 40. Ico gihe yaziguze azitirira ko ari iz'abapolisi, kandi ico gihe abapolisi bari bababa ibihumbi 20 gusa. Hari raporo yakozwe n'abahinga yerekanye ko ivyo bigwanisho vyarungikirwa abaroberi baba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ese abo baroberi bo iyo bamara kwakira ivyo birwanisho bo barungikira iki Bunyoni? Ukaza kuvyumva. Iyi ni dossier yaguyemwo abantu benshi cyane, kuko yoba yaraguyemwo n'umwe yari ajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu, kandi nanone n'abandi batari bake mu bari mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ndetse n'isesagura ry'amatungo ya leta, nabo benshi bakaba barahaburiye ubuzima. Ni dossier yagize abana benshi imfuvyi, igira benshi abakenyezi benshi abapfakazi. Iyi niyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru. Fyonda sabone cyangwa subscribe kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru atomoye nkaya tugiye kugushikiriza. Aya ni amakuru kandi araza kuba afise ahahuriye n'igandagurwa rya Ernest Manirumva. Uyu akaba yari icegera c'ishirahamwe rigwanya kurya ibiturire Orukome, akaba yaragandaguwe bunyamaswa. Ubutungane nabwo ivyo kuri dossier bwakoze n'agahombera munwa, kuko bivuga ko baba barahawe itegeko na Bunyoni ivy'amatohoza kuri ibi vyose bigahagarara. Ariko nubwo ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi butagize ico bukora, hashiramwe mpuzamakungu ONU ndetse n'indi miryango itandukanye yoba yarakoze amatohoza kubirabana n'iyi dossier. Ivyo tugiye kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Urupfu rwa Ernest Manirumva nirwo rwateje ibi vyose. Kw'igenekerezo rya 8 Rishira, igenekerezo ry'icenda Ndamukiza mwaka wa 2009, amezi 3 gusa mbere yuko agandagurwa Ernest Manirumva, hari hatowe ivyandiko bitera ubwoba abakozi b'ishirahamwe Orukome, naho atawabihaye agaciro. Ernest Manirumva we yishwe mu gihe yariko arakora amatohoza mu bigwanisho vyagurwa n'ubushikiranganji bw'umutekano, ariko ntivyigere bishika mu bubiko bw'igipolisi c'u Burundi. Ubushikiranganji tubibuke ko bwatwarwa na Bunyoni. Muri ico kiringo igipolisi cari giherutse gutuma ko inkoho zishika ibihumbi 40, kandi abapolisi bose hamwe bari bababa ibihumbi 20. Raporo yakozwe n'abahinga ba ONU yerekana ko ivyo bigwanisho vyarungikirwa abaroberi ba FDLR muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abo baroberi nabo bakarungika inzahabu n'ubundi butare, bikagurishwa na benshi mu bagenzi ba Bunyoni, ariko ku mutwe wabo hari Bunyoni. Urupfu rwa Ernest Manirumva rwateguwe n'abategetsi bari bakomeye cyane mu gihugu, na cyane mu nzego z'umutekano, kuko ico gihe muri iyo myaka kugura ibigwanisho vyari mu minwe y'umushikiranganji General Bunyoni. Naho kandi urudandazwa rw'ibirwanisho n'ubutare hagati y'u Burundi na FDLR ico gihe bikaba vyari mu minwe ya General Adolphe Nshimirimana. Amatohoza yakozwe n'igipolisi c'abanyamerika FBI kibisabwe na leta y'u Burundi yerekanye ko hariho abategetsi mu nzego z'umutekano bashobora kuba baragize uruhara mu rupfu rwa Ernest Manirumva. Ico gihe FBI yasaba amakanda yabo ADN. Muri abo harimwo General Adolphe Nshimirimana yatwara urwego rw'iperereza, hakazamwo kandi
Colonel David Nikiza yararongoye igipolisi mu karere k'uburengero na Major Desire Uwamahoro kuri ubu akaba yarafise ipete rya koloneli n'abandi benshi ariko cyane cyane bari begereye Alengiyome Bunyoni. Umurwi w'igihugu ugira gatatu wakoze amatohoza ku rupfu rwa Manirumva nawo wasavye ko woronka uruhushya rwo kumviriza bamwe muri ivyo bihangange ko woronswa ivyaciye mu matelefone yabo mw'ijoro ry'urupfu rwa Manirumva n'ibindi ariko ivyo byose ntivyakozwe. Ubutungane bw'u Burundi bwihutiye nyabona kuburanisha abantu bato bwaranse gukora ivyasabwe n'imirwi yakoze amatohoza. Ntibigeze kandi bukora kuri vya bigwanisho vyaguzwe ntibishike mu bubiko, ntibwigeze butohoza ku bandi bagandaguwe kubera ivyo bazi ku rupfu rwa Manirumva. Inyuma y'igihe kinini abategetse urupfu rwa Manirumva bo ntibarigera batumwa ko mu butungane. Ni vyinshi abaharaniye ukuri nabo barahamwa gushika uyu munsi nta numwe agikurikiranwa, nta numwe agipfunzwe. Ni vyinshi tugiye kubabwira. Twabibutsa kandi ko iyi dosiye ya Ernest Manirumva yahitanye abantu batari bake cyane. Akarorero ni Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yari mu bacungera umutekano wa Perezida Nkurunziza, yitavye amanama yo gutegura urupfu rwa Ernest Manirumva ariko mw'ijoro yo kumwica we ararahira kujamwo kuko yavuga ko akijijwe atosesa amaraso y'inzirakarengane. Ernest Manirumva yishwe ku igenekerezo y'icenda Ndamukiza umwaka w'2009. Abandi bishwe canke bakanyuruzwa n'abapolisi bahoze bagendanira Colonel David Nikiza, uwitwa Nzisabira n'uwitwa Coyitungiye Ezekiel n'abahoze bagendanira Gervas Nderakobuca bagiye barasirwa mu bibanza bitandukanye. Ngaho hose rero nta matohoza yigeze akurikira. Amashirahamwe yaharaniye ukuri n'ubutungane kuri Manirumva yaraburabujwe bikomeye. Bayarongoye barahazwe kwicwa akenshi ndetse n'ubura dosiye y'ibi bigwanisho vyaguzwe. Inkoho 40,000 nawe vyamugendera nabi. Ubonka yose yarafuzwe, abayarongoye bari mu buhungiro ariko ntibacitse intege mu ukuri kw'amabi yose Alengiyome Bunyoni yagiye arakora igihe yarakiri mu mabanga. Ni vyinshi vyakozwe ngo bacafuze leta icafuze ayo mashirahamwe. Ico gihe rero ubutegetsi bukaba bwakwije igihuha ko Ernest Manirumva yitwararitse kubera adasanga ubwoko n'abatwara igihugu, ico bakagifata nk'ikinyoma cambaye ubusa. Ernest Manirumva yarasangiye ubwoko n'abatwara igihugu. Ahandi bakwiragije ko ayo mashirahamwe yararongowe n'ubwoko bumwe, ngo nico rero kikaba cari ikinyoma cambaye ubusa kuko amashirahamwe 4 yari yahawe gukurikirana ku munsi ikibazo c'urupfu rwa Ernest Manirumva. 2 yararongowe n'abahutu, andi 2 arongowe n'abatutsi. Ngivyo rero ivy'isoko ry'inkoho 40,000 zaguzwe kandi ico gihe abapolisi bose mu gihugu bababa 20,000 ko vyasigura ko umupolisi wese yari kongerwa inkoho 2. Ibi rero bigaragara ko ari Alengiyome Bunyoni n'abaroberi ba FDLR bakoranira vya hafi kugira ngo Bunyoni aronswe ubutare. Ivyo kugurisha ubutare navyo bikaba vyari mu minwe ya Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza mu gihugu c'u Burundi. Alengiyome Bunyoni avugwa mu mabi menshi agiye atandukanye. Yarahohoteye abanyagihugu benshi babaye imfuvyi, benshi bakoroye amosozi kubera ibibi vyose Bunyoni yagiye arakora. Kuba apfunzwe benshi bavyakiriye nk'inkuru nziza ariko bakipfuza ko ubutungane bwokora akazi kabo. Kuri ubu aracakurwamwo amakuru agiye atandukanye
ya vyose yari yapanze. Natwe turacabikurikiranira hafi ano makuru arabana na dosiye ya Guillaume Bunyoni yo ntaza kubacika. Harandi tukiriko turondera ivy'abapolisi n'abasirikare bo baboherejwe mu gatondo kuja kumuraba aho apfungiwe mw'ibohero ry'Ingozi, navyo turacabirondera ko umuco. Nako kandi hari ibindi vyose Guillaume Bunyoni avugwamwo, yoba aho yari atuye hari kave inyegejemwo ibintu vyinshi, navyo turacabitohoza. Fyonda sabone canke subscribe kuri hoteli wafyenda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza kandi bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo nabo batuja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Imana ibahezagire.